Ndio maana unapenda tule duplonge papillon. Sana. Umetuona? Jeda Muruta. Pourquoi pas? Niche gituma nitwala namba la bomba na tash. No masala. Ndakundi ngene uvuga. Uzonyigisha ingene ugiye. Gabaniriza. Kwa kubito. Fi Natasha na kwaki. Natasha ni umumenyesha makuru mubazo ati muri bane mutwakuye muri he? Ego muri bande? Ego nitwa Christian ndakwema ndi kumutangano. Christian. Voilà. Ego. Vuga. Akabazo canginererano. Natasha subiramo karata akabazo canginererano. Just no journaliste kidumu no munadukuriye mu muziki. Amaze kuvuga ijambo. Rero ejo nari mfise imishatsi ya rouge. Kubera iki? Rero akindani urakati. Ejo kazuguma kagenyene. Akindani. Si bento. Yes, welcome to the biggest show in our country, Natasha. Murakoze cyane. Ndakuramutsa sana Natasha. Yes. Uko poa? Niko fresh. Unawaka sana. Kwa hiyo usiku nawaka. Unawaka. Ukifaransa wanasemaga una briller. Okay, la brillante. La brillante. Ça. La sans peur. La sans tache. Biote yote. Hello, in the house, in the building. Vipi Natasha, unames fresh? Niko poa. Ndabona ni new style mambo ya mahotaro na kajini kameze ariko Natasha mbere ko twinjira imbere y'indirimbo uyu mugangi yawe yanteye ubwo mugaburira ibihe. Wahe. Oya bafungura neza. Urazi ngene bakunda kubita? Yeah. Babita abantu aho nikora. Urazi igituma babita abantu aho nikora? Batambuka uko. Umenga hagati bashize ku bijumba. Aha ni bafatana. Vyamaze kubera bitege la boss studio na cyane inyuma yo kurunga ikabazo yikoramwo kwiga. Ego cyane. Twabonye umuhinyanyuzi w'amasanamu. Fiston azogira 3 mois muri Tanzania. Agarutse arashobora kugenda muri South Africa cyangwa Nigeria cyangwa pourquoi pas muri Europe bizova. Natasha ariko arabivuga umenga ivyo bindi bihugu yabipanze nimba atari banga nibindi bihugu. Si jewe niwe nyene Fiston niwe azi ivyo ashaka kwiga. Ni producer arashaka kukubwira we yaje shaka muri East Africa shaka arashaka kukubwira shaka Cameroon canke muri Congo canke ndazi canke USA. Yeah. Kwa Benny Boom. Kwa DirectX. Pourquoi pas? Dufise uburyo tuzomurungika kubera sishora urumva nushora kuzana ibintu buff utangure uvuga ati ujya nakazokora ngaho utangura ibintu uvuga ati ego murabizi ibintu vya la namba hakuna uchafu ati dufise uburyo imana Mungu yuko ubula namba fise ububamfu ko vuga ati dufise uburyo ego ufise ububamfu la c'est bent la amazi la biote la robinet ile umepita mu piscine kidogo kila siku kwa sababu mimi niko la amazi la piscine hata ukikuwa kwenye douche unafanya ulikoroga unapita tu ile ni piscine tu. Ndio maana unapenda tule duplonge papillon. Sana. Umetuona? Ni Natasha yaduruka gukora ikiganiro ngana kidumu yashaka kuvuga ati zimwe mu ndirimbo numva nkaryoherwa cyane harimo ati yacho wiparatura iyo wumvise umulegend nkuya avuze ikintu nk'ico ati mu ndirimbo cyane numviriza z'abarundi iyo numva nkaryoherwa cyane ni ala namba wiyumvise gute? Ndanezerwa naranezerewe kandi urazi kidumu no munadukuriye mu muziki amaze kuvuga ijambo n'umuntu azi ibintu nibindi rero kuri jewe ndamushimiye kidumu. Aparive yavuze ku maradio eske muraganira na kidumu? Ego rimwe na rimwe araho telefona je ndashobora kumwandikira cyangwa nkamutelefona afise nimero yiwanje nanjye mfise nimero yiwe. Nimba atari banga mureko kuganira ryari na kidumu? Aciye amezi kandi urazi yaraje ndi mu Butaliyani petete twari kubonana kubera yaguma avuga kwiparatura ndamumva mbona nibi n'ama interview yiwe petete twari kubonana mena ari hanze naje
inyuma ya High People Music harashoboye kuboneka izindi ngabirano n'ayandi migisha idasanzwe ku baririmvyikazi b'abarundi. Bernice de Bella aratwara Isanganiro Awards. Turabona na Cece Tetero abaye umwigeme wa mbere atwaye Primusic. Na Cece ubi insiguriye ahega Natasha. Jewe icyo novuga narigeze gukora mu myaka 2 iheze Festival de la chanson féminine. Je ndakunda abakenyezi abaririmbyikazi tube benshi dukore turonke ubushimwe ko nyene mais sinzi ingorane turi vraiment turi bake jewe mbonye kugenda nezegwa nimba atari bangana Natasha bibaza ko biva kuki kugaba abigeme bakeya kutiyemera ujya aransumba ujya mugabo nakidumu yarabivuze ubu dufise n'umugore cyangwa umukobwa atagira amasoni atagira ubwoba ndibaza baravyumvise Natasha ajya nta masoni agira oya ndi mu kazi n'amasoni ariko unsanze DJ nyene mfise amasoni menshi yego urashaka kuvuga uyu niyo la amazi mubibona gute je ndi vraiment timide naho nyene DJ nyene duya hano kugira tuvugana ibintu byinshi mbaka ndakumenyere nk'amasaha cyangwa uko polepole Natasha ni keke nuri kurakora ngo itana z'abakobwa b'abarundi kazi ziduge bashoboye gushikaho Natasha shitse cyangwa baharenge ni courage gusa ni courage ivyo je nkora kenshi ari abantu bavuga ati rabu byashaka yigane umenga n'umuhungu cyangwa yagira ibiki ariko jewe ndafunga amaso kubera nzi aho ndiko ndagera sindaba amajambo nico gituma uno munsi shise nga kubera je nyene ngato kiwanje si umugabo wanje si umugenzi kubera nzi ico nshaka ariko Natasha ni keke nuri kurakora kugira ngo umwana ari munsi akeneye kubona Natasha ushobore kumufasha sikawuri cyangwa arenge nico gituma Fisto ari hanze ego kubera ikindi ko ndarungika abantu hanze kwiga ibintu bodufasha je ndibaza nivyo indirimbo iracitwa Africa. Natasha nimba atari uri kurandika ino ndirimbo niki kintu wari ushaka kuzoyumviriza ubutumwa icyazosigarana kuzoyumviriza ndibaza byose birimwo indirimbo ni abanyafrika kwanza yari amasengesho ndasaba Imana Afrika twarushe dushaka amahoro nidushaka ingwano yari amasengesho kandi muri Afrika urabizi ingorane ni nyinshi inzara ni ibintu byinshi muri indirimbo rero ni just abanyafrika bamenye ko dushaka amahoro tumenye ibyo dushaka ni indirimbo tubona ko amasanamu ubona yuko ari Natasha hinduye style yego inyuma ya jigijigi inyuma ya office gute n'izindi nyinshi Natasha ntumenye gwa tuvyite gute oya je simenye ko kubera guhindura style muri no mwanya rero ejo nari mfise imishatsi ya rouge kubera iki rero akindani urakazi ejo kazuguma kage nyene akindani si bento nico gituma nitwa la number la bomb Natasha no masana la no masana kugira abantu bavuga ati yo dushaka tumubone Natasha mu radio yambaye gute yagize ibiki yashize ibiki yo azosora indirimbo imeze gute tuzotamba canke kuruka lakini you know wesa serebuka pole 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 ariko tulikuwa turazoea zile za kukata kiuno nanje nashase nduhuke gatoya kiuno kishachoka kimechoka kidogo acha vya kweli mbona bikufanani mwa hii nyimbo naona mwabibonye n'amasengesho vraiment kandi ngo amasengesho watubwiye ngo tugusabire ngo wavyibushe cyane mbona yafashe wabibonye ivu shanza punguka pole pole wabonye n'amakwisi ubu sava asigaye gusa munda gatoya n'ahandi sishobora kuhavuga biriko biraza wabonye je ndiko ndasenga kubera Afrika kubera abarundi murazi uburundi ni umutima wa Afrika hajya ugwaye ndibaza n'amaguru nashobora gukora usanga ari amasengesho yatumye gabanuka ego n'amasengesho cyose birashoboka ariko ndayumviriza nyene ino ndirimbo turuvumenga ku mavoko harimo akantu kagomba gusa na spirit ya Beyoncé tukwita Beyoncé wa Burundi je ndamurutsa pourquoi pas
la beauty turabona nacishire ku munota wa gatatu ku masegonda 24 ibikoko bisa n'ibiri muri iyo clip ya Spirit ya Beyonce eske ko bari kuyaspira canke naho vyarahuriranye je ndibaza niyo clip sinayonzi oya ariko niho honyene hari ibikoko gusa bijya bikoko bisigura ikiga Natasha Afrika nawe nyene ndibaza nimba yarabishize ko ndibaza yarabiye kubera iburayi bige bikoko nishobora kubibona muri American bige byose nishobora kubibona rero naririmbye Afrika uririmbye Afrika dufise ibikoko vyiza dufise abantu beza dufise imirima dufise amazi hage ubonye amazi n'amahoro rero senze ni Natasha tubari iminsi yose asohoye indirimbo ikiba hits Natasha niyo soko ukoresha cyangwa urafise akantu ugira ngo indirimbo ibe hits no mutima mwiza kandi umuziki sinawutanguye ubu kugira ntangure ama hit song nikubera nararavye ico abantu bashaka abantu barakunda kumbwira abantu barakunda kumbaza cyane ati Natasha iyo uri kurandika uriyumva kugo musore hit song uravuga ati je Natasha goma nicare ndabahereze hitavuma tu lazima birabishika yego cyane ari indirimbo nyinshi nakoreye no mu Bugande cyangwa muri Tanzania ariko ndavuga iyi ndayisohoye sinzi ingene abantu boyakira nacamindura rero kenshi murashaka nsohora indirimbo ibe hit song nimba atari banga ufise ama hit song menshi ariko nk'akaro k'indirimbo ziwavuga ati iyi ndiko nayandika itavuma tu nizo kurikira lazima jewe ndibaza kuvaho nitwa la nambo la pompo Natasha Noma la bossi harimo ndibaza hit song zizokwamaho ndakora mu ijoro kumutaga yandaraba ikino abantu bashaka ngo araraba ikino abantu bashaka 75 allo ndamukiriza la Santash ndakora mu kije Natasha ego nanje ndabaramukije ego amayirimbo nayumvise kabisa n'ubutumwa wavuze cy'umuntu ayumvise ico sigarana yuko ari kwifuriza amahoro Afrika ego muri rusange kabisa ndagushimiye cyane kabisa wandanye uteza umuziki ndundi imbere ukora n'amavideo meza ego hamaji tegaye ego wondabira ukuntu yambaye canke uraza gukira video ku mukubito TV amatoka byibonera asha turaza kubishira ko reko ndashobora kubibibwirira nambaye uturato twa plastique wodushira ko umenga nagashashe ego hinge ndakubwira asante sana papa ndagushimiye cyane kabisa mu bandanye muteze asante sana murakoze cyane Natasha nakwaki allo Natasha oui allo gute ni bon meze neza ego gutera intege Natasha ntiwo mumenyesha makuru mubaza ati muri bande mutwakuye muri he ego muri bande ego nitwa Christian ndabakwema ndi kumutangano Christian voilà ego vuga akabazo cyangwa intererano Natasha subiramo kanata akabazo cyangwa intererano just ndumujournaliste yasubira kandi cyumubaza akabazo cyangwa intererano ego reka je ndamubaze urakunda Natasha cyane gose ego mubaze rero ikibazo ari ngaha ego ijambo kwanda gutera intege ego Chris ego Imana ikujimbere mu kazi kawe amina Afrika wayumvise nayumvise kandi nayiravye ama video yayo sinyonga cange jigijigi murakunda jigijigi ariko ubu ni Afrika ego n'ikibazo yego mbega ego twabonye ko wahinduye style mbega style igiye kubandanya ku ndirimbo zifika azingahe muri yingi wakoze no munsi oya ni nyene canke oya kuva kera nahora nkora indirimbo za gukiravye abarundi kazi uburundi bwacu nita kusifu daima muragubake rugume ndahindura kandi sinovuge ivyo nshaka kuvuga sinoba la surprise je urazi ushizego gusa la surprise mo murindire gusa ibiza muzoshema murazi ko ndumukozi kandi ndabakunda cyane ndagukunda nakandi kabazo asante Natasha nagushimire sana ngenda kundi ngene uvuga uzonyigisha ingene uvuga rero no gusaba nuko nyene impa sana
mfungure ndashonje gabaniriza kubito tuweza tugira uku na cyane ndizera ko n'ikindi gihe Natasha nitwa bahamagara muzo twitaba bien sûr ni muhira asante sana amasaya basunga pana y'abarundi sinovagana shimie Shorty Brown sinovagana shimie director the one sinovagana shimie Mr Mascosek et monsieur Fungura bana toujours mangeur des enfants na bati big up sana